iyo ikintu gikoze ugikunze antuka nawe inguvu urazishiramo kuba atakazi gahe ntibisigura ko cya kintu ukunda uca ugiheba urosa amahera y'ipantaro ukayiheba mu gukashira umuziki Elvis Song na management afise wumva yumfata mu mugonga mube hafi yego yeah. I wanna eat my money wa Babylon waone midomo yao washone igipira muri parking igipira muri parking uyu musi vyaryoshe naho umukama yawe Yes, one two bakunzi ba Flip G TV ndabaramukije abakunzi mudukurikirana muri hanze y'igihugu muri ngaha mu Burundi ndababwira nti ni Flip G TV igerageza kwazanira zimwe mu mpano ziko zira trading ziko zirakora ibikorwa kugira ngo muziki wacu gere ku yindi level gere ku yindi ntambwe ndakwibutsa ko neza na neza kuri microphone ni Joe MC Brizo behind camera ni wao ndi nyene mudashobora kubona ariko twe tuba twamubonye no mujinga nta wundi atari Mr Koresha umwanya Mr Koresha time. Yes, right nawe ndiko ndakubwira ko nagiriwe ibako ryo kuronka umuririmbyi ariko yakoze neza yariko arabikora neza muri game ya Buja Flavor. Bro vipi? Safi bro, umeze neza? Safi kabisa. Hajya ngo kwitana Elvis Song. Elvis Song. Elvis indirimbo. Yeah, Elvis indirimbo. Why Elvis Song? Yeah, kabisa. Why Elvis Song? Javuye izina rya vrai sanze nitwa Elvis Song na ni indirimbo ni Elvis indirimbo nye bro ako ka boro ukagatigisa ko na gatoya uganeza yes ni Elvis Song ni Elvis indirimbo right now uri kuri trending n'indirimbo yawe ngo kubw'Imana kubera Imana bw'umukama naho umukama indirimbo yawe naho umukama byagenze gutugira ngo ikore ni zihe struggle wahuye nazo kugira ngo ikintu nka kijya gishike mu maboko meza ize iryoshe nka kujya hose ya mu ndirimbo haba harimo struggle nyinshi aba ari kumedita gukompoza ukongera ugafuta ibyo wumvise bitajanye n'ibyo ushaka ya yesi indirimbo girinde yakigwa neza n'abantu n'abafanzi nuko warayifatiye umwanya ukayitondera ukayiha mayide ibereye hajya ngo Elvis Song asanzwe ari umuntu abahehe avuka he ya aho tuvuka ni Ngozi ariko aho dutuye ni Bujumbura gutuye Bujumbura biraborohera neza na neza gukora umuziki cyangwa ari akandi kazi kari pembeni nyene mukora kinyakimwe ya akazi ntako kimwe gusa turizera ko uyu muziki nyine ari wo kazi kacu sinovuga ko atakaza umuziki no ku kazi kacu nubwo uburyo butarifata neza ndazi ko one day tuzotezwa imbere n'umuziki nkuko abandi ubateje imbere turabazi biravuga neza na neza ko yudafisa amahera udashobora kuja mu muziki ariko wowe uravuze ati je nta kazi mfise nta ofise nkura nta ofise nisuma mbega wowe bigenda gutegira ngo ukore umuziki uje kuriha muri studio azi ko ari amahera ndazi ko Clovis ntiyayikoze ku buntu waramuhaye amahera bigenda gute rero kugira ngo amahera yo kuja muri studio ugakora indirimbo ikaza iryoshe ikaza nyine umenga neza na neza n'indirimbo ikoze ku rwego ya nivyo akazi ntako mugabo iyo ikintu gikoze ugikunze antuka nawe inguvu urazishiramo kuba atakazi gahe ntibisigura ko cya kintu ukunda uca ugiheba ahubwo uracihebera si urosa amahera y'ipantaro ukayiheba mu gukashira umuziki urira neza na neza uravuga ati jewe reka mpere kwambara ariko umuziki ndawushoremo agafaranga ndabe ko hari cyo uzomarira wewe nkaho uri kuraraba mu minsi iza uzoba umeze gute uzoba uri ni kiye kintu uri kurabona neza na neza uzoba mu minsi iri imbere ya sinovuga ngo ikintu nzoba ndiko ndakibona ubunyene ariko ndiko ndagitegura ubunyene hubwo kwera sinobona ejo ahubwo ubu ndiko ndategura kuzoba umuririmbyi ateye imbere apana ngaha mu Burundi gusa ahubwo isi yose nka trending nkavuzwa isi yose nkongera nkatezwa imbere n'umuziki nkuko nawe ukunze nikiye kintu rero kurakora kugira ngo mu minsi iza uzoba umuntu nyene avuzwa canke avugwa cyane muri Buja canke muri monde amwe umuntu avuga ati Elvis Song ndamuzanaka hanaka nkujya kwa Sabi ba Diamond bande kana bandi beshi nikiye kintu kurakora kugira ngo kizotume Elvis Song avugwa mu karere ya nta kindi atari gutegura ibikorwa bimeze neza bigezweho injyana zigezweho ukaba uri kurazumviriza zikaba arizo uzanira abafanzi hama ukazishira habona ukora mu studio ameze neza
ugashobora kuzitanga ku maradiyo kugira bashobore kukumenya ya nta kindi gituma umuntu azomenyekana mwako kazozumbwiye atari ibikorwa byiza gusa utegura yego indirimbo zingahe kuri YouTube ya kuri YouTube mfise indirimbo zine indirimbo zine neza na neza zingahe zifise video umaze gukora video ya uko ari zine video ni imwe imaze kuronka video ni imwe yego niki kintu cakugoye muri iyo video uvuga ati jewe next ntikizosura kungora ko narakibonye naracigiye naragifashe nyine navuga ati ntikizosura kungora kandi ya muri video ikintu cya mbere cyangwa nibaza ko itazosura kungora ni kujera population babaje kuraba nyine video ishitingo kuvuga umwe wese arakuja mu gutwa akubwira ati hajya bari kugira uku undi akubwira ati hajya bari kugira uku cyitse ko bari rya mbere ukoze video ukumva umengo wo bumvira nyine wogira bijya bavuze plan zawe zose wapanze yava iyo video zikakuva mu mutwe ukumva wogira ibyo ariko baravuga juste ndibaza ko gushika ubu jewe nzogenda gukora video yiwanje afite planning ngene nifuza uko bigenda kandi bikagenda uko nyine numvira ibintu by'abandi bafanzi bo hanze kubw'umukama irasohotse akapera tu bro yeah I wanna eat my money wa Babylon waone midomo yao washone igipira muri parking igipira muri parking uyu musi byaryoshe naho umukama yawe musi byaryoshe naho umukama naho umukama rero banze gukore subscribe kuri channel yacu ya YouTube ni Flip TV amucigenda kwa Elvis Song naho nyine ugire subscribe ugire na like share hamwe ushikana igikorwa ciwe kure kugira ngo babirabe babite banagire nico bamunguye ko baterereye video twitege cyane canke rafise video ya video ya nawo mukama sinibaza ko izokogwa ya ndayifuza ari audio kunyene me bitege ibindi bikorwa imbere byiza birenze naho mukama nabahe barinze wewe wifuza gukorana nabo ngaha mu Burundi ya abaririmbyi nifuza gukorana nabo Justin umuririmbyi wese abizi antuka umuririmbyi wese azi ko abizi ndamwifuza sinabavuga amazina bose yego umuririmbyi wese azi ko abizi hariho n'abatabizi abatabizi bari nibabuzuye hariho n'ababizi bazi ko batabizi ni iki kibazo regi harije navuze ubizi abizi ko abizi apana bajya bazi oya je umuntu wese azi ko abizi andondere dukore collab jange nanje nzomurondera ndindi yego nakaye kajambo ubwira abakunzi ba canke abakunzi b'umuziki bitega iki kuri wewe ya ikintu cyambere cyo cyo kwitega ni ibikorwa byiza mfise muri stock uko ndafise stock nziza cyane nizeye izotuma trendinga gusumba uravyumva ikindi naco no basaba kuba baritanga YouTube yanje Elvis Song GK bakagira subscribe uko ibikorwa biri nyuma birahinda too much nike kintu wari gufisa ko ntakubaje ucibaze kandi wongere wishyure ya ikintu numva wari kumbaza ariko ukaba wakibagiye canke wakikawushije nakibagiye canke shobora kuba nakikawushije byose birimo mugabo urashobora kuvuga ati iki kintu iyo kimbaze cyane numva ikintu gikuru ari kumbaza cyumba kimfitiye intere nuko ari kumbaza Elvis Song urafise support mu byo uri kurakora urafise management ya kugira n'umuntu aza ko no interview akaza kuma nahakanye amenye ko ndiko ndarondera umufasha nkavyemera naho amenye ko mfisaho na partner ariko rero bamenye kuremvye bamenye ko ndemvye abantu ni bande rero okay reka nitakambira Elvis Song na management afise umva yumfata mu mugonga mube hafi yego na management ugira ariko afise abantu bagufasha ya abantu badufasha mu buzima nk'abandi mu buzima busanzwe badufasha ntibobura uko razi nta wishoboza n'umwami aratira urushinge ya ndafise mu brother umuvukanyi wanje afasha ndafise aba promoter nka Honore ndafise aba journaliste benshi no kuganda dondagura imana bahezagire tu yego yari zosubira muri studio kwa Clovis cyangwa bafise indi studio zoja gukoreramo ya skera kwa Clovis ndafise indirimbo imwe ntarashira habona kandi nyuma kwa Clovis ndafise izindi mu yandi ma studio gusiye kwa Clovis niyo yimirije gusohoka vuba wayiture misi yose abantu bakicaruka baja gukora indirimbo kwa Clovis sinzi iyo mwaringerana umuti ariko ikoresha jakati oya Clovis antuka underground arabafata neza cyane kuri prix ugiciro
igiciro ni ciza ntavura igiciro ciwe ntajyana amenyo maremare ajya ngo nangara aya ibahaga nitwo yavuga yes bakunzi ba Free GTV nyene reka ndagushimiye sha uragize neza cyane kandi nawe uri umwe mu bantu bateza imbere impano z'umuziki ni one love to kugira ngo tuteze imbere umuziki bisaba ko dukundana hagati yacu kandi tukakunda igihugu cyacu tukakunda na talent zacu kugira ngo duteze imbere umuziki w'u Burundi duteze imbere iyi generation yacu nari kumwe na Elvis umuziki reka dufatira amasanamu ameze neza cyane ni Mr Koresha umwanya bro dusubire ryari so guhamagara nongiye kugira igikorwa gishasha nk'uko naguhamagaye ugira kandi yego ndagushimira rero nawe uragize neza cyane ciao ciao